ubuzima ndabutanguye ubu haciye kiringo c'amezi 8 uba muri ubu buzima amezi 8 kuko umugabo niho yapfa maze kwapfa niho aca ntangwa kuja mu buzima bubi ntangura guhangayika abana akaba cyo bambara bakaba ico kurya numva bikaba ikibazo nyene Reka nakuramutse nongere ndakwifuriza ibihe byiza ndakuramutse wewe ukurikiranye Musiri Champion TV Nderi Selector man wa One Bomb Ukaravuga the one none nibashirano indundi muri kumwe mwabantu mwe narababwiye ubuzima buragoye kandi twariyemeje ko dutegereza gufasha muze muranyumviriza ijwi rigere kure iri nijwi rishika kure ndabasavye muzoze murafasha uyu munsi nagendeye uno n'uwundi mu mama nagendeye ku munsi uri hejuru murabona ko bisa n'ikiganiro mperuka gukora ku munsi wejo mwarabonye aho nagendeye mu mama yarafise ikibazo c'ahantu baba mu Kinyumba abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bacavuze umuntu avuze mu Kinyumba urumva ko ari ibintu bibabaje cyane uno munsi rero ndaza kuyaga n'uyu mu mama urabona mwabantu muraba ahantu barara uraba ahantu harara afise abana afise agahinda katasanzwe reka nganire nawe ibindi turaza kwivugana mu nyuma karibu cyane uraho umeze neza gira kamikro uca ni sawa ego oya seshima na gato kuko bibaye n'ubuzima ndimwo ntabwo bunyoheye cyane ego uyu munsi jewe nasanze hari umuntu yambwiye ati nyamuneka hano bimeze nabi bimeze kunukunuko byagenze gute kugira ngo wisanga ahantu nkaha kuko aha ni hamwe mu hantu urara mbabarire kuba ndanakwicariye ahantu urara ariko nukugira ngo ndabereke yuko ibyo ndiko ndababwira rukuri vyakugendekeye gute kugira ngo ushike ahantu nka jewe kugira shikano mbo twana impise mufasha ariko gupfa mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uhirangiye maze kwa yitavye Imana ubuzima bwanka bwo gupanga inzu naho ngiye kuba muryango yabo barasura baranyirukana cyampitamwe kuza kuba ngaha fise abana babiri ubu rero mbaye ngaha sifise aho njyama urabona ko ari kibazo nawe urabibona ego uba ahantu niho murara ego aha nabana bawe none kubera iyo harababanyi nagenda bona aha pembeni yanyu usanga bafise inzu bugara impangu ngaha pembeni yanyu bigenda gute mbega hari cyo babafasha hari bigenda gute oya aha umuntu nyene kugira ronke arirukanga rose nico kiyede ugashima Imana n'ubu nari maze kiringo kitari gito ni cyatakaza ifise kugira ngo aburira abana bikaba ikibazo ubu ntona nakarose nagakoze imisi 3 ubu rero ubu ndagwa nico kije mpagaburira abana nabo kuvuga ngo cyo bagufasha ntabwo bagufasha na gato mbega amazi araborohera kuronka ifungurwa ziraborohera kuronka oya ntabwo zitoroya kuronka nyene turasaka zidukora ndishobora ko byo gufungura amazi nayo nyene tuyagura amafaranga ugashisanga nyene kugira tuyaronka tudugiye ruguru musika burimbi kuyaronderayo twose two kunwa cyane n'isabuni rikabuye kumesura duhuze two nyene umuntu bwayamba dusesuka ikibazo uyu munsi uri kurabwira abantu ubuzima bayemo hari cyo ubona babivuga ko cyo kugufasha cyangwa se kugira ico bogufasha kugira ngo uve muri buno buzima nabonye nabavuga yuko batorohewa ngo adafise ubuzima bwiza nta ushobora kugufasha tugate mabone ntuko byahindutse ubu na twebwe tubayeho nabi nta gikoshaka kubafasha iranje kumuraba ukuntu mwoba ibi bintu bimaze igihe kingana iki bibaye jewe canke ubu buzima ubaye mu gihe kingana gute jewe ubuzima ndabutanguye ubu haciye kiringo c'amezi 8 uba muri ubu buzima amezi 8 kuko umugabo niho yapfa maze kwapfa niho aca ntangwa kuja mu buzima bubi ntangura guhangayika abana akaba cyo bambara bakaba ico kurya numva bikaba ikibazo nyene nikibazo kitoroshe birakomeye ari ubu woshaka kugufasha ibintu bikuru wumva yo gufasha nibiki uyofasha kuryama cyambere na mbere akafasha ibifungurwa se n'umutaye nyene kugira ngo nze ndakora ndabe ko noza ndagaburira abana nikibazo abantu muri ko muradukurikirana hajya mbega harimwo abana biwawe muri aba bana mbona hano uwo yicaye hasi bebe ingo hano ingo ndakubwire ingo mwana ndakubarira ubu rero aba bana bose murarana hano
mbega nta kibazo c'imbeho wigera ugira ukavuga ati basi hagire n'uwo mfasha muri aba babanyi gire n'uwo mfasha basi ngene abana batokwicwa n'imbeho canke jewe ndakuze basi abana hagira umuntu abamfatira ico kibazo kibona gute ubuzima mbayemo nyene bimubona hari byo nca nifuka nkisasira ndabona ko hatugaye nyene imbeho itegerezwa kuba n'ubu mwana abana hatanu turatafise two kwambagana n'amaguru ko nyene kugira yashoye kuronka udukambambiri bikangora ego ni kibazo kitoroshe abantu muri ko muradukurikirana ndabinginze mugira ico mufasha uyu muryango urarushe ku munsi w'ejo naraberetse urundi muryango urushe ariko uyu wowe murabona yuko ni too much ibi bintu byotera depression umuntu dufashe kuko ni wafasha umuntu uyu munsi ejo nawe azogufasha umumama nk'uyu mama ntugire ikibazo Imana iriho kandi Imana dusenga yo mu ijuru nizeye yuko ari Imana ikora kandi ugumize umutima hamwe nizeye ko abantu bariko baradukurikirana bazogira ico bafashije ku buzima bwawe neza cyane ndagushimire rero kuba wanyemereye ukaba utanyinyegeje ukumva ngo Bashiri yaje mu kibano hama ntiyanyegeza nafashe urugendo runini kugira ngo nze kukuraba ariko wakoze kuba wanyakiriye namwe murakoze cyane Imana ikuhe umugisha amen namwe murakoze Imana ibahe umugisha murakoze cyane bantu muri ko murakurikirana ndabipfurije ibihe byiza ariko mufashe n'uyu muryango urababaye pe Imana ibahe umugisha